Ndina kanyamuneza kubona uno munsi ndi kumwe namwe ngaha muri iyi komine nziza ya Gishubi, ikomine dusanzwe tumenyeranye tuzinanye, naheruka ino nje dukorana ibikorwa rusangi hajya hirya gatoyi. None munsi naje kugira ngo dusubire dutera abiri nk'abana bari mu muryango koko, Abenegihugu bene Burundi. None ndanezerewe kubona sanze mwese muri mu kanyamuneza kandi mumeze neza. Nezerejwe kandi nuko nje ngaha kuganira na mwebwe bijanye n'urugendo turimo gwiterambere, urugendo rura ku Burundi buteye imbere. Haba mbere vuye kugurura urugomero rw'umuyaga nkuba, haba navyo nyene numvise ko mu byo musaba ngaha bitarabashikira ko n'umuyaga nkuba urimwo. Ivyo rero nivyo turondera, ivyo dukenye nivyo turondera. Mu rugendo turimwo tugenda turondera igihugu giteye imbere. Iyo umuntu yemeye gufata urugendo nuko haba hatarashika, ntabazoguma nyene. Ni muri yo ntumbero turiko turigishanya, turiko dutegura gushasha ibijanye n'itunganwa ry'intwaro kugira dukore twisunga ya mbono kazoza y'u Burundi buteye imbere. Urwo rugendo rero tugenda si urugendo umwe yigendera wenyene, kuko aho umwe wese nta numwe atabuze ikintu abona yokora kugira ngo atere yindi ntambwe mu iterambere ryiwe. Ndetse ngaha aho naciye hose nabonye ibintu bimwe bimwe bituma binyereka ko mwebwe impinga ikiri ndende. Aha muri iyi komine Gishubi urugendo ruracariho narubonye. Aho naciye hose nagenda raba urugendo ruracariho. Dufata urugendo rero, kugira ufata urugendo urakenyera zikaguma. Ntushobora gutera imbere udashobora guhingura, udashobora gukora utuntu. Utagira umuyaga nkuba rero ntushobora guhingura, udahingura ntushobora gutera imbere. Ariko nagira ndabaremeshe, umwaka twawise umwaka wa mbere urora ku gihugu giteye imbere. Ubu ni umwaka wa mbere. None mubona umutari utanguje mu myaka 10 ntimwumva yuko tuzoba twabaze gutera imbere tugiye ku kivi, kuko turaba iyo tuvuye tukaraba aho tugeze. Rero igikuru nuko twova hasi, kuko ivyari bikomeye byatubujije gutera imbere twarabirenganye. Twarabujijwe gutera imbere nuko twara twama mu njyane zidahera. Kuko nararondeye ikintu cyatumye mu Burundi tuja muri zijya njyane, nsanga nta kindi atari shetani gusa. Kuko turi umwe, Abarundi turi umuryango umwe. Biratangaje, twitwa Abarundi, twitwa bene Burundi, turi Abenegihugu bo mwitongo rya Burundi twese. Hari umuntu atari mwene Burundi ngaga yemwe? None ko turabavukanye turi bene Burundi, twosigura gute zijya njyane zatumye tudatera imbere? Kuko naravye nsanga iyo zitaba zijya njyane Uburundi babugeze ku ntambwe ikomeye cyane, kuko turafise umutahe. Nagira kandi ndabashimire cyane kuko mwarumvise kandi murakora ico Abarundi twategezwa gukora. Kuko nababwiye nti igihe cyose tuzoba tumeze nk'ubusimbira hamwe, umwe afata ijya nzira uwundi iriya uwundi iriya, ntidushobora kuzoshika. Nari nabasavye nti twese dutore imigambi imwe kugira ngo tugende turi kumwe mu kugwanya ubukene, kuko abantu benshi ntibabitegera ngaha mu gihugu cyacu. Twebwe turi abantu tukiri inyuma mu bukene, ariko dufise umutahe. Uwo ari we wese, yaba umunyamugambwe, abe uri mwishira hamwe riyande wese, nta numwe atumva ko indoto yiwe ari uko Uburundi bwotera imbere. Twese dufise umugambo umwe. None bigenda gute gusanje umwe araba hari yuwundi araba hariya? Kubera shetani yamishaka gutandukanya abantu.
none rero nagira ndabakengurukire kuko mu matora yarerekanye ko turi umwe twatoye imigambi imwe ubu harageze rero ko dufata urugendo turi kumwe twese birashoboka ubu twese abarundi twatoye imigambi imwe nta mukeba dufise nta mvo nimwe rero ishobora gutuma tudashobora gutera imbere ubu harageze ko dushira imitwe hamwe umwe wese azane uruhara rwiwe kugira ngo uru rugendo rura ku gihugu giteye imbere turushikeko uwo muyaga nkuba tuvuye kugurura si umuyaga nkuba wo kwatsa amatara gusa tuyaraba ni umuyaga nkuba duteza guhingura aha turarima kuko iterambere rya mbere rihera kurondera ivyo ufungura no munsi turi mu kanyamuneza kuko twarakuye amaboko mu mpuzu turarima turimbura nuva turafungura mugabo hajya ntiturashika n'uburimyi dukora buracari butoyi cyane hajya aturimbura ibigori itoni nka 2 ku hegitare 3 mu gihe itoni twari kwimbura nk'itoni 6 n'imiburiburi ku hegitare eri wanyu mushasha ikibazo ca mbere umuntu yamubaza avuga ati musitane wewe yikomine Gishubi ugira uyijane hehe musitane yategerezwa kubazi neza iyo ikomine ashaka kuyishikana heza musitaneri n'umuvyeyi akaba umwungere umuvyeyi nta mahoro aronka hariho umwana arayubusa hariho umwana gwaye umwenegihugu agwaye umuryango ari mukene musitaneri kirazira kuryama ko n'umuvyeyi musitaneri n'umwungere muvyumve neza musitaneri we ni uje imbere y'abenegihugu ukabereka karorero ubimenye yuko nivyo uri ndongozi ni urongo y'abenegihugu mu rugendo rura kwiterambere ariko umenye kutarongoye intama nico gituma musitaneri ntaje aje kubacinyiza ntaje kubagaba musitaneri aje kubarongora nkakizigenza abaha karorero niyo musitaneri atakiru na kimwe ashobora gukora kimuteza imbere yo bigisha gute musitaneri utegerezwa kumbwira ico utaka kwa karorero ndabwire mwebwe mwese bene gihugu hari ikindi kintu gituma iterambere ritabaho ni kutumva no kutumvira hari abantu tumaze kubona badashaka no kumviriza ivy'indongozi zabo bavuga kumviriza impanuro kuko umurongozi ajejwe kwerekana inzira irora kwiterambere akerekana ingingo ngenderwako kugira iyo nzira dushika amahoro akerekana n'ibikorwa dutegereza gukora mutumviriza indongozi rero bigenda nabi hanyuma kumva no kumvira rero gukora mugashira mu ngiro ivyo mwumvise impanuro mwumvise none rero ndabasabe muze mugamburukire musitanteri ko nabonye yuko ari umuntu azobama hafi twiga imigambi yose ruzokora izotuma rutera imbere